Data wa twese wo mwijuru, Mana mushobora vyose, Mana uvuga bikaba, uteka bigakomera, urema ibitariho bikabashaga no kubaho. Dasenge mwene data ugiye kumva ijambo ryawe, reka rimubake kandi rimukomeze, ko rimusanze ntabe ariko rimusiga, ariko rizana impinduka mu buzima bwe no kubimwerekeye byose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turabaramukije mwese bakunze ibikiganiro, haracyari ibyizigiro, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Haracyari ibyizigiro ko wakomera, ko watera imbere, ko wagira ku nzozi zawe. Haracyari ibyizigiro ko iyo ndwara wayikira. Haracyari ibyizigiro ko wavyara ukonsa ugahika nk'abandi. Haracyari ibyizigiro ko wakwishura rijya deni. Haracyari ibyizigiro iyo ndwara bakubwiye ngo nikira ko wabashaga kuyikira. Haracyari ibyizigiro ko wagera ku vyo abandi babashije kugeraho. Imana iguha umugisha, Imana iguha amahoro, Imana iguha umwidegemvyo, kandi ikiganza ciza c'Uwiteka gikomeze kubana nawe. Warahezagiwe cyane gose. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana, ari naryo tugiye gusengeramo, rivuga ngo turabe muri Zaburi y'ijana na 18, turasoma murongo wa 17. Haravuga ngo sinzopfa ariko nzobaho, namamaze ibikorwa vy'Uhoraho. Imana ihabwa icubahiro. Kwamamaza ibikorwa vy'Uhoraho. Aha ni mugihe Dawidi yari ahantu asugerejwe impande zose n'abanzi, yari ahantu mwirinde, ahatabona ejo, ahatabona ubundi buzima. Ariko Dawidi amenya ubushobozi buri mu kwatura. Umwana w'Imana nakwiriye kwatura ikintu kinyuranye n'ivyo yizera, ikintu kinyuranye n'ijambo ry'Imana. Birivuga ngo urupfu n'ubugingo Imana yabishize mu rurimi. Amajambo yawe birivuga ngo azatuma utsinda, kandi amajambo yawe azatuma utsindwa. Umukristo nakwiye kwatura ikintu kibi icari cyo cyose. Igihugu nivyo kirashobora kuba kiri mu bibazo, ariko nimbura umukristo nukwiye kwatura ati igihugu nyabona kirakenye, kimeze nabi. Iyo byatuye uburi kurabirema ku nzira yawe. Abakristo twahamagariwe kwatura ivyiza. Dawidi acahagarara ku musozi hejuru, acarasemerera ati sinzopfa ariko nzabaho, kugira ngo namamaze ibikorwa vy'Uhoraho. Imana ihabwa icubahiro. Nibuka inkuru yo muri Bibiliya, abanyamibembe birivuga ngo bari batawe inyuma y'igisagara, ngo maze umwami wa Siriya atera Abisirayeli kugira ngo abice. Mugabo aravuga ati aba bantu singomba ko bapfa urupfu nisha abandi bose, aba ndashaka bapfe urupfu rutandukanye nubwo abandi bantu. Aca yugara igisagara. Ibaze kugara igisagara, aracugara igisagara cyose, akizungurutsaho ingabo nyinshi cyane, aziha amasitoke n'amasitoke kugira ngo zizaze zifungura, maze umuntu azicwa n'inzara agasohoka, bamumena umutwe. Ariko Abisirayeli ngo bararya ibyo bafise birahera, abantu batangira kuryana. Muri ico gisagara nyene cyarimwe umuhanuzi w'Imana, cyarimwe uvugishwa n'Imana, cyarimwe umuntu asenga Imana, cyarimwe umuntu yizera Imana, cyarimwe umuntu arondera Imana, cyarimwe umuntu haleluya azi Imana. Uwo nawe yari umuvugishwa w'Imana, yitwaga Elisa. Imana ihabwa icubahiro. Maze mu Bisirayeli hariho umugenzo uvuga ngo abanyamibembe mubakure mu gisagara, bave mu kivunga c'abandi bantu, mubashire inyuma y'igisagara, kuko abo batemererwa kubana n'abantu bazima kandi bagwaye. Imana idutabare cyane. Babashira haruhande, yamara bo nyene bashize haruhande nibo batabaye igisagara. Hari abantu bagushize haruhande ngo ntacu maze muragwaye. Hari abagushize haruhande kubera ata amafaranga ufise, umuryango waragutaye. Iyo muri famiye atamahera ufite, nubwo uri imfura ucika kuba umuhererezi. Umuhererezi afite amafaranga, abifura mu muryango. Iyo avuze ijambo ririjana. Baragusuzuguye kubera amashure, kubera ata amafaranga, ata agaciro. Ariko humura, niwe Imana igiye kuduza, niwe Imana igiye gukoresha itabara umuryango. Birivuga ngo Nyarucari azavamo ihanga rikomeye. Ewe Nyarucari uri kuranyuva, we basuzuguye
basuzuguye basize hasi. Ewe wanyakamwe we bataye inyuma, niwe Imana ije gutora ishira imbere. Mu gihe Dawidi bamusize inyuma y'intama, karagahererezi baragata, babona umengo naco kamaze, ariko akonyene n'ikimana yavanye inyuma y'intama ikagira umwami. Morodekayi basuzugura ku irembo, niwe yabaye premier ministre. Sara basuvere bondo. Yakobo basuzuguraga, yavuye mu ihanga rikomeye. Yosefu basuzuguraga, yarebo shakita noshke, bataye mu gasho. Yosefu yatabaye famiye yabo, niwe ugiye gutabara famiye. Birivuga ngo iki rero, ngo abanyamibembe ngo bari inyuma y'igisagara, ngo mazi inzara irabatera, kuko barya ivyo abanyagisagara bashize bakaja guta inyuma, nivyo vyari bibatunze. Noneho babona ntavyo bakibona, baravuga ati karabaye. Barebye igisagara babona kigoswe n'ingabo za Siriya, baravuga ati noneho nituja muri Isirayeli mu bwoko bw'iwacu nibareka gutwugururira, ariko nubundi twapfiraho n'inzara. Nitugenda kuri Abasiriya nabo ntabwo bari butureke. Abantu barize bica abantu bazima, bugariza abantu bazima, twe tugwaye nitwe bahe ibiryo. Ngo maze bayigira inama, baravuga ati ariko rero nubundi nituguma hano nubundi turapfa, nitugenda muri Isirayeli nubundi nta kiriyo turapfirayo, nituja ku Basiriya nubundi baratwica. Ati rero hako twoguma ngaha hatari ibiryo, hako twogenda muri Isirayeli hatari ibyo kurya, reka tugende mu Basiriya hari urupfu rwihuse kandi hashobora no kubayo ivyo kurya. Bashira ubwoba, barahaguruka. We ugiye guhaguruka, Imana igiye guhagurukana nawe. We ugiye kurondera, urarondera kandi uraronka. Ugiye kudodora, urakingurirwa mu izina rya Yesu. Ubwoba nibwo bwica. Ngimana yestara amabombe mu birenge byabo, ngo bataya abasotoramande, ngo badiya rasuvereboria, ngo bagize intambwe imwe, Imana ikumvisha mu matwi y'Abasiriya ngo bumva ibibombe binini ngari byo biriko biraturagirika. Ngo maze bagira ubwoba, baravuga ati turatewe, reka duhunge. Noneho baratwisha Abisirayeli. Batugiriye inama, biyunga n'ibindi bihugu kugira ngo batwatake. Bariruka basiga inkota, imyambaro y'impuzu, bagenda bari gusa. Impuzu bagiye bazita mu nzira, ivyo kurya barabisiga, amasitoke barayasiga. Abanyamibembe bahageze barajya barahaga. Ngo maze baravuga ati iki ni igihe cyo gutangaza inkuru nziza, reka tugende iwacu. Muri bamwe badusuzugura, muri bamwe baduta inyuma, bamwe bavuze ngo ntacyo tumaze, bamwe bavuze ngo ntacyo tuzimarira, bamwe badutaye kubera dutoga, kubera tugwaye, kubera ntacyo tumaze. Ariko reka dusubire inyuma tubatangariza inkuru nziza. Alebo shandaramande, dutangariza inkuru nziza ubwoko bw'iwacu. Maze ngo baragenda batangaza inkuru nziza, baravuga ngo nubwo ivyo kurya byabuze, nubwo mushonje, Imana yatabaye, ivyo kurya byabonetse, na wa mwasi mwatinyaga yahuze. Maze ngo bagira ubwoba, baravuga ati abanyamibembe yo bija hose ivyo bari kuvuga ntabwo ari vyo, reka turungika abantu baje kuverifya barabe. Hari abantu bazoja kuverifya, nibumva amakuru yawe ko waroraniwe, wahezagiwe, wateye imbere, nibumva ko hari ikintu kidasanzwe kigiye gukoreka mu buzima bwawe, abantu bazobwirana. Reka tugende turabe, dusuzume, turebe kivyo avuga ari vyo. Haleluya, kuko Imana igiye kwibuka ubuzima bwawe. Dawidi aravuga ngo sinzapfa ariko nzabaho namamaza ibikorwa by'Uhoraho. Ugiye kwamamaza ibikorwa by'Imana, ugiye kwamamaza igitangaza cy'Imana, ko hari ikintu Imana igiye gukora, hari ikintu Imana igiye gukora hejuru y'igihugu cy'u Burundi. Nubwo ubwo bari bwinshi bw'intambara, ariko muhumure, nta ntambara. Imana iri hano kugira ngo izane amahoro. Haleluya. Nawe shuti yanjye uri kuranyumva, ntukabe mu ruhande rw'umuntu agomba gutera igihugu, ntukabe mu ruhande rw'umwasi w'igihugu. Ukwiriye kuba mu ruhande rw'Imana, kubera intambara tugwana nayo abakristo siyo mu mubiri, niyo mu buryo bw'imhemo. Nimba mu gihugu ibintu vyomera nabi, ntabwo ari ikibazo ca president, ntabwo ari ikibazo c'abapolisi n'abasirikare, ni ikibazo c'abizera. Kuko abizera turi umunyu w'isi, turi umuco w'isi. Nitwe twakagombye gutuma igihugu kimera neza, ariko nitwe turiko dutuma igihugu kimera nabi. Kuko abizera turaryana, nidufashanya, nidukorera mu bumwe. Imana
idutabari cyane. Kandi ikindi naco nuganga amaso ubuzima bw'umuntu numwe, leta nta gisubizo ifise cy'ubuzima bwawe, abakomeye, president, abasirikare, abapolisi, na abasete politike nta gisubizo ifite, nta nyishu ifite y'ubuzima bwawe. Inyishu y'ubuzima bwawe ni Yesu Kristo. Kugurukundo Imana yakuza bari mwisi, gwatumye itanga umwana wayo ngo umwizera adapfa rubi ahabwe ubuzima buhoraho. Cyatumye Imana itanga Yesu nuko Yesu ariwe gisubizo cacu. Imana yahabwa icyubahiro. Inyishu yawe nirahana, inyishu yawe iri kuri Kristo, kandi inyishu yawe iri ku Mana, inyishu yawe iri ndani muri wewe, kandi igisubizo cyawe kiri mu gukoresha ayo maboko yawe. Udakora ntakarye. Zahezagira ibikorwa by'amaboko yanyu, bisigura ngo nizahezagira ibikorwa byanaka, izahezagira ibikorwa byawe. Nutakora ngo witeze ko ari uzagukorera, uzabitegereza ubibure. Imana iguha umugisha. Dawidi aravuga ngo sinzapfa nzabaho namabaza ibikorwa byiza by'Uhoraho. Harabagomba kupfa, harabagomba kunanirwa, harabagomba gusubira inyuma, ariko humura ntuzapfa uzabaho, kuko hari ibikorwa byiza Imana igiye gukora bigiye gutuma wamamara korabaye, bigiye gutuma ugira ijambo aho utari ufise ijambo. Data ubwiza budasanzwe, uri Imana ihoraho, uravuga bikaba, urateka bigakomera, urema ibitariho bikabaho, uhindura ivyasi guhinduka. Ndasenga uyu mwene data, hari vyari bimukikuje vyagomba kwica ubuzima bwe, hari vyari bimukikuje vyagomba kurimbura ubuzima bwe. Bishoboka ko ari indwara, bishoboka ko ari ubukene, bishoboka ko ari abanzi bahagurutse kugira ngo bamugirire nabi, bamusubize inyuma, bamusubize hasi. Ariko Uwiteka haguruka, ugwanye ibimugwanya, uhagurukira ibimuhagurukiraga. Iyi ndwi reka imubere indwi y'umugisha, icyo azakuraho cyose kizamubereko, ahazadodora kingurirwe, ahayeboshaniye amasate, narondera ronke, nasaba ahabwe. Uburinzi bwawe hejuru ubuzima bwe, kiganza cyawe cyiza reka kibe hejuru ubuzima bwe. Umugwanire, umuneshereze, murindi kibi cyose. Basatarabaye iyi ndwara izengereje ubuzima bwe, imurekure mu izina rya Yesu. Iyo umubuza amahoro nawe ubibuza amahoro, iyo umugwanya nawe ubigwanya. Umuhe gutangaza inkuru nziza, mukorera igitangaza. Rebo shakita bahaya, abaganga bamutangarije kagwaye, ndagomba bajya nyene batangaje kagwaye ingwara idakira, reka zasubire kwipimisha. Abari bo nyene bongera gutangaza inkuru itandukanye n'iya mbere. Abavuze ngo ntazabyara, reka batangariza inkuru nziza, reka baramande kozibakaya. Kora igitangaza kigaragara, kora igitangaza kigendagenda. Abatangaje ngo ntazagera, reka babone yahageze mu izina rya Yesu. Abavuze ngo ntacazimarira, abavuze ngo nta Mariya azakora, abavuze ngo ntazabyara, nazatera imbere, Mwami Imana muteze imbere, muhe gutangaza inkuru nziza. Abanyamibembe ni wakoresheje utabara igisagara, koresha unyene basuzugura, koresha unyene bataye, koresha unyene bashize inyuma. Nyarucara azava mu ihanga, muvane mu ihanga rikomeye, hindura ubuzima bwe, hindura amateka ye, rema igitangaza, bohora ubuzima bwe, tabara ubuzima bwe. Nta wundi afise atari wewe, mwishurira amadeni. Iyi ndwara nikabangare mu buzima bwe, iyi misonga nihagarare, iyi sida, iyi diabete, uyu mutima, aya mafyigo nakire mu izina rya Yesu. Iyi hepatite nikamangane, iyi asima nayikire, uyipararize nihagarare, yakira amagara meza ava kuri wewe. Umuhe kwidegenza mwana, ubohora ubuzima bwe, ukinzira hatabona inzira, urugendo rwe guguruke, Mariya ciyo yuguruke, ivyari intambamye bikugweho. Muhe kuvyara abahungu n'abakobwa mu izina rya Yesu. Ibitagenda neza mu kazi ke, reka bigende neza. Ivyari vyugaye, reka vyuguruke mu izina rya Yesu. Karimbi bamushingiye, aho turagashinguye, turatuye kuroranirwa, turatuye amagara meza, turatuye gukira, turatuye kubohoka. Nazapfa azabaho kugira ngo yamamaze ibikorwa byiza ukoreye ubuzima bwe mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguha umugisha. Urifuza gusengerwa, ufise umutwaro runaka, WhatsApp yacu ni +257 65 77 339. Mwarahezagiwe cyane muri umugisha w'amahanga. Imana ikoze igitangaza, Imana ikuyeho urupfu rwari ruri ku buzima bwawe, Imana ishinguye akarimbi bari baragushingiye, Imana ikuyeho umusozi wari imbere yawe, Imana yishuye umutwaro wawe. Imakarama
kapasite, Imana ivanye sumu yari igiye kwica ubuzima bwawe, Imana ihinduye ubusa imigambi y'umwanzi Satani, Imana iguciriye inzira, Imana ikuremeye intahe. Ino ndwi nyene uraza gutangaza inkuru nziza, iyi ndwi urakira igitangaza kiva ku Mana. Mwarahezagiwe, mwari kumwe na Apostle wa Kristo Glory Shine muri umugisha w'amahanga, sangiza abandi. Mwarahezagiwe.